Ku izina rya Data, rya Mwana, n'irya Mutima Mutagatifu. Amen. Bene wacu dusangiye kwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu nitugire Kristu. Dusabikanye ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu Injili ya Yohani ku kigabane cya 12 kuva ku karongo ka 12 kugeza ku ka 19. Ijambo ry'umutwe twisunganira avuga ngo Yezu asanganirwa nk'umwami mu marembo ya Yerusalemu. Ku munsi ukurikira ishengero rinini ryari ryaje ku munsi mukuru yumvise ko Yezu yaje Yerusalemu, rifata udushami tw'ibisanda riraswa baduka ngo rimusanganire, riza rirasemerera riti Hozana, arahezagiwe uwuze ku izina ry'Umukama we mwami w'Isirayeli. Yezu nawe atora inyana y'indogobwe ayicarako nk'uko byanditse ngo ntutinye mwigeme wa Siyoni, nguwo umwami wawe araje yicaye ku ndogobwe ikiri nto. Abigishwa biwe ntibashoka babitahura, yamara aho Yezu amariye kuninahazwa baributse ko byari byaranditswe kandi ko ari byo bamugiriye. Ishengero ryari kumwe nawe aho yahamagara Lazaro amuvana mu cobo akamuzura akava mu bapfuye, rirashinga intahe. Nico gituma ishengero ryamusanganira, kuko ryari ryumvise ko yakoze ico kimenyetso. Abafarizayo bo yamara bavugana bati nimubona ko ataco mwunguka, raba bose baramukurumbira. Bene wacu muri Kristu Yezu, iri ni ijambo ry'Imana. Dushimira Imana. Bana b'Imana, ijambo ry'umutwe riravuga ngo Yezu asanganirwa nk'umwami mu marembo ya Yerusalemu. Uyu munsi ndi gutegura iyi video ni kuwa Mungu, wari ku munsi w'isangasanga, usibye ko video izoza kwa gatatu. Rero Yezu baramusanganiye nk'umwami muri Yerusalemu, kandi koko yari umwami. Twari twazirikanye turaba aho Marita yamusiga amavuta ku birenge byiwe, Yuda bikamubabaza, kandi Yezu akavuga ati nimureka ariko arantegurira gupfa kwanje, ariko arasiga amavuta ategura urupfu rwanje. 12 haravuga ngo ku munsi ukurikira ishengero rinini ryari ryaje ku munsi mukuru ryumvise ko Yezu yaje Yerusalemu. Ngo ku munsi ukurikira, urumva cyagihe benshi baraza kwa Mariya na Marita no kwa Lazaro baje kurabaho Yezu, baje no kuraba Lazaro yazutse. Umunsi wakurikiye rero niho Yezu yagiye Yerusalemu. Niho rero bavuga ko ku munsi wakurikiye ishengero ryari ryaje, ishengero rinini ry'abantu ryari ryaje i Yerusalemu. 13 baravuga ngo rifata udushami tw'ibisanda rirashwa baduka ngo rimusanganire, riza rirasemerera riti. Ngo rifata udushami tw'ibisandasanda, murabona nanje ko nari mfise igisandasanda nagiye kugihezagiza, ntibyari byoroshe. Bafata ibisandasanda, abantu bari bamaze kumenya neza Yezu wariwe ko ari umwami. Bafata ibisandasanda, abantu bashwa badutse bishimiye ko harimo abayuda, harimo abafarizayo, bishimiye ko Yezu ari umwami by'ukuri. Namwe yumvira umuntu yagiye kumva akabwira umuntu yari yimaze kane mumva yarapfuye ngo sohoka uve mumva, agasohoka bigakunda, batarinze kwegura cyakibuye ngo bagende mumva baterura umurambo bawuzane bawusengere ko bawugirire ko bya bindi byose. Oya, Lazaro
naho byari kuba bimwe abisi bagira yari kuba amaze y'iminsi ine yari kuba yaranishwe n'inzara. Lazaro rero yari yarapfuye by'ukuri, Yezu aramuzura. Abo bantu rero bagiye babona Yezu uko yagirira neza abagwaye, uko yahumuye impumyi, uko yakiza ba bagore baje mu butinyanka nibihere, uko yazuye wa mwana wa mukuru w'abasirikare. Abo bose bari bamaze kubona ati uyu ni wa wundi Imana yavuga ko azoza, kandi ababona kure barashobora kuraba bakavuga ati none ko bavuga ko azozanana mu muryango wa Dawudi, barumva ko yazananye mu muryango wa Dawudi koko ari we bari biteze. Turabandanya 13 baravuga ngo rifata udushami tw'ibisanda. Kwanza nari navuze rero ngo bafashe ibisanda nyene bavuga, reka turabe ibyo bavuga. Hozana arahezagiwe uwuje ku izina ry'Umukama we mwami w'Isirayeli. Murumva ko abanyisirayeli bari bamaze kumva ko ari umwami w'Isirayeli, kwaje ku izina ry'Umukama. Mu by'ukuri barumva neza ko bari muri mudi dasanzwe, mutima mweranda yabajemo, bose bumva ati uyu ni umwana w'Imana by'ukuri. Usibye ko hariho babandi bariko baraca hasi no hejuru kugira ngo babure banamwicane na Lazaro. Imana yo mwijuru duhe kubitangura cyane. 14 haravuga ngo Yezu nawe atora inyana y'indogobwe ayicarako nk'uko byanditse ngo Yezu ngo atora inyana y'indogobwe ngo arayicarako nk'uko byari byaranditswe. Yicara ku nyana y'indogobwe kandi nko muri ekleziya hari ibisomwa byinshi umuntu ashobora gusoma, haba mu Njiri ya Luka, ya Matayo, ya Mariko, ushobora kubona noneho inkuru ku burebure. Ariko ya Yohani inkuru y'indogobwe canke ya bimwe hano hari igihe umuntu avuga yandika mu ncamake, akaba n'ubundi yandika ku burebure akadome inkuru ku yindi uko yayibonye. 14 Yezu nawe atora inyana y'indogobwe ayicarako nk'uko byari byanditse ngo 15 Ntutinye mwigeme wa Siyoni, nguwo umwana wawe araje yicaye ku ndogobwe ikiri nto. Ngo ntutinye mwigeme wa Siyoni, nguwo umwami. Nasomye umwana nari nasomye nabi murantunga. Nguwo umwami wawe araje yicaye ku ndogobwe ikiri nto. Ntutinye Siyoni, ntidutinye isi, mwisi yose ntidutinye. Yezu yaraje yaricaye ku ndogobwe, nibyo tuzirikana ku isi yose. Umunsi w'ibisandasanda bose abemera Yezu Kristo bose baba bawambariye, mbese nyene bibari by'agaciro. Usibye ko tunezerererwa ugaca usanga nyene ku isengero twinjiye no mu bubabare bwa Yezu Kristo, ariko ububabare buza ari uko twabanje kugira umunezero. Yezu rero abantu bararyoherwa, barazungagiza ibisandasanda, abadamu ngo bagasasa ibitambara n'ibikwemu mu nzira aho Yezu aca. Ariko bana b'Imana, ubwo koko nimubibona ingene iyo aho perezida agiye guca, ndazi nkiri mu Burundi n'ubu niko bimeze, twatera ibitoke ku mabarabara, tugatema ibitoke bikiri bishashi byiza tukabitera ku mabarabara, ibiti byiza tukubaka amajwari n'ibindi. Rero mwaraba kandi no ngaha mu bihugu biteye imbere gene yo twaba twagize ngo bariko baragira birthday y'umwamikazi canke bariko baragira ingene bya n'umuzukuru wiwe gusa, ingene biba bimeze biba bikaze. Na Yezu rero tugomba kwibuka
tukazirikana ko yavuye mu ijuru kandi ko yakoze ibitangaza byatumye abanyisirayeli bakora icyo kintu, natwe tuguma tuzirikana. Kandi buriya twebwe turahiriwe, twebwe tuba dukwiye kubaha Yezu cyane, kubera ko ibyiza byose n'ibibi byose byarabaye imbere zacu. Twagombye kuraba bijya byiza ingene byagenze tukabizirikana, tukaraba na bijya bibi ingene byagenze tukabizirikana, gutyo tukarushirizaho kuba abana beza imbere ya Yezu Kristu, imbere y'ubutatu bweranda. Imana yo mu ijuru iduhe gutahura cyane. Turabandanya 16 aravuga ngo abigishwa biwe ntibashoka babitegera, yamara aho Yezu amariye kuninahazwa baributse ko byari byanditswe. Yamara naho abigishwa biwe batabitahuye muwo mwanya ngo batahure neza ibiriko biraba, mugabo abigishwa biwe nyuma bamaze kumenya ibyari byanditswe baratahuye, kandi ko ari byo bamugiriye, baratahura ko ibyo bariko baramugirira ari ibyo byari byanditswe n'abahanuzi ba kera. Burantunga 17 aravuga ngo ishengero ryari kumwe nawe aho yahamagara Lazaro amuvana mu cyobo akamuzura akava mu bapfuye, birashinga intahe. Noneho rero ngo ishengero ryari ryaje kugira Hozana mwana wa Dawudi, ryari ryaje babandi basasa ibikwemu, abandi bitambara, bakomera amashi Yezu bamureruye nawe ari ku ndogobwe, bagenda bararirimba ngo nguyu umwami w'Isirayeli, umwami w'isi yose. Ishengero rero ryibuka ko Yezu yazuye Lazaro, ngo barashinga intahe, nk'uko umuntu yovuga ati jengira ndemeza ko Zipora ndabizi neza ko yarangwaye kanseri, hanyuma Imana ikaba yaramukijije. Hariho umuntu yobimvugira, kuko niyo bari karamvugira nabi, yo bari karamvugira ibyazi neza, kuko je hari abazi neza ko nagwaye kanseri Yezu akayinkiza. Boshinga intahe Zipora kweri ni umuntu asenga arubaha Imana, ati mu by'ukuri igitangaza Yezu yamukoreye, ati nukuri burya nibyo koko yaragwaye kanseri Yezu yarayimukijije. Rero niko kuko abo nabo bashinga intahe bakavuga bati mu by'ukuri n'amaso yacu twarabonye Yezu azura Lazaro. Abandi bagashinga intahe bakavuga bati mu by'ukuri jewe nari kwa Mariya na Marita, nari ku kigandaro, nari ngandaye, nariboneye uwo mugabo Yezu, cyangwa kwanza yari umusore Yezu yari akiri muto. Ati nariboneye uwo musore Yezu Kristo aza kwa Marita na Mariya, araja ku ruhafu arahamagara Lazaro uvayo, arazura Lazaro. Rero barashinga intahe y'ibyo babonye by'ukuri, ati nari ngandaye nahamaze iminsi 4 ariho ndi, ati nukuri Lazaro yari yarapfuye. Abo barashinga intahe, gutyo bituma abandi bantu bemera ko Yezu Kristu ari umukiza azura n'abapfuye. Nshuti yanje rero ntugatinye gushinga intahe Yezu ko yakugiriye neza, ko yakukijije indwara yari yarase gukira. Jewe siniga kubivuga, Yezu yarankijije amavi, Yezu yarankijije bagira bambaga amavi inshuro zingahe, Yezu yarankijije kanseri, Yezu yarankijije ibintu byinshi. Shinga intahe rero uvuga ikintu Yezu yagukoreye. N'uyu munsi Imana irashaka ko dushinga intahe, tuvuga ibyo yatugiriye neza, ibyo yadukoreye. Turabandanya rero ngo barashinga intahe 18 haravuga ngo nico gituma ishengero
musanganira. Nicyo gituma ishengero ryamusanganira, kuko ryari ryumvise ko yakoze icyo kimenyetso. Ngo nicyo gituma ishengero ryamusanganira, ngo ishengero ryari ryumvise ko Yezu yakoze icyo kimenyetso. Murumva rero ko cyari ikimenyetso gikomeye cyo kuzura Lazaro. Tutiyibagije ko Yezu aho yacagwiza imikada y'abantu bakajya bagahembuka, tutibagiye ko Yezu yagwiza amafi abantu bakajya bagahaga, bitaye ko noneho azuye Lazaro mu bapfuye. Wa mwana w'umusirikare we ntiyari bwaze kuzwizikwa. Tutirengagije bamwe bagwara ibitandara, iyumvire wa undi yaragwaye intandara, ngo gitero, ngo avuga ngo turi gitero. Hanyuma izo ntandara Yezu akazisuka mu ngurube, zivuga ati pfumu tureka twigire mwazijya ngurube, zikaza kwishuka mwazijya ngurube. Rero bijya byose bari babizi ko Yezu yabikora. Noneho hiyongereye ko icyo cyo kwa Lazaro nacyo byatumye abayuda bamwe mu batemera bemera Yezu, abafarisayo bamwe mu batemera Yezu baremera Yezu. Ariko babandi n'uyu munsi bariko baradandaza Bibiliya, bazi ko baza kubusomera umurongo wo muri Bibiliya w'ubujyajya, ugaca utora amafaranga wari ufise ukabahereza. N'uyu munsi baracyabikora. Na kiriya gihe bariho bababazwa nuko Yezu Kristu bariko baramusanganira, bapepeya ibiti, nyimba twaba rutujwari hano mu bazungu. Hariho uduti bakunda kuba batwaye, badatwaye ibisandasanda, hariho uduti usanga bafise twa oliva, uduti twa oliva. Ijya oliva bajya nko mu Burundi ntabwo nzi ko turiyo, ntabwo nigeze mbonayo, ariko oliva twa tundi tuvamo amakoto yo kurya, nitwo keshi nitwo usanga ku rusengero na bene n'ibisandasanda. Rero urabahitana iyo ntuzeya, abahitana utwo duti twa oliva, urabatora ibyo bisandasanda, urabakura ibikwemu byose, babigirira ku kunezereza Yezu, bishimiye Yezu, bakunda Yezu. Turi mu karema, ariko mwumve ko byari biryoshe cyane, byari binezereye cyane. N'ubu tugume tumunezererwe Yezu Kristu. Twarahiriwe, twaranezerewe ko ibintu tubifise, tukaba bituremesha, tuzi urwo rukundo Yezu yadukunze. Aha 19 avuga ngo abafarisayo bo yamara bavuga bati ngo abafarisayo, kandi iyo tuvuze abafarisayo burya n'abayuda bari kumwe, ngo bo bavuga bati ntimubona ko ataco mwunguka, ngo ntimubona ko ataco mwunguka, Imana yo mu ijuru itabare cyane. Abafarisayo kumbere n'abayuda bavuga, barabwira abantu, kandi cyane cyane abakuru b'urusengero n'abandi bategetsi bo muri icyo gihugu, barababwira ati ntimubona ko atacyo mwunguka, ntimuriko murunguka. Kubera iki? Kubera bo inyungu zabo abantu ntibakibyitayeho. Inshuti yanje, zuraraba umuntu umuvugabutumwa cyangwa umuvugishwa cyangwa ukugaburira ijambo ry'Imana uwo ari we, wige kurinonosora neza, kuritohoza neza, umenye ati by'ukuri Zipora ni umukozi w'Imana by'ukuri, avugira Imana by'ukuri. Jewe sije ngomba kwisingira intahe, kandi ugomba kuraba neza, ugashoza, ugasenga, ukabaza Imana by'ukuri Zipora kwe ariko arakorera Imana cyane n'amafaranga ariko ararondera. Amafaranga abantu benshi muri iki gihe bayarondera kwishi, kuko hari gutanguza YouTube kugira ronka ama-views. YouTube ziramuhemba, nanje ndafise YouTube, ariko ntabwo je natanguje YouTube kugira ndonke ajya amahera baza barahemba.
n'ikimenyamenya jewe sinuzumva ndiko ndahangayikishwa no kubwira umuntu ngo gira subscribe ngo gira ngo bisharinge ngo uzosharinge kuko wumva ko byakunyuze kugira urokore bagenzi bawe ariko ntuze wumve ko ndiko ndaririra ama views na subscribe ajya ama views iyo uri kurabiraba bikakugirira akamaro nanje mu ijumba ndiko ndandikirwa subscribe urayikora kubera ko washimye inyigisho zanje kugira ninashira ko video ucu yibona byose ucu yibona cyane se nyimba tanga mame gufise bikugora umviriza audio kuko iyo ndiko natanga izi video nzita mu magurupe shiramwe ama video shiranamo ni audio kuko uku ndiko ndano kuifone audio ndiko ndanavugira ko ngaho kuri video biba bisa akeshi birasa rero iyo ntakoresheje kugira ama video y'ibiriko biraba mu isi biba bisa rero bikugora kugurura umviriza audio iroroshe kugurura ariko muze muratahura neza kuri YouTube hari abantu bakiriminga ama YouTube bagashira ku bintu biteye isoni cyangwa bakivugira ama comment kukurondera ama views n'ama subscribe kugira bahembwa amahera rero umuntu akiraminga kagira YouTube kugira azavuga ijambo ry'Imana kunda ronke subscribe n'ama views kugira YouTube imuhembe atagamije kuba ari karigisha ijambo ry'Imana by'ukuri azarabe neza iyo ni ngorane ariko ari uwabikoze azi ko ari karigisha abantu ngo baza kuri Yesu Kristo namarame turiko turandikirwa mu ijuru rero niyo mpamvu abayuda n'abafarizayo bavuga ati nimubona ko muriko murahomba kubera ko bamwe bariko barakurikira Yesu Kristo nibakiruka mu mashengero yabo canke nibakiruka muri babahereza nkuka no mu banyagihugu kugira ibintu byabo bizana amafaranga yo kugira biteze imbere niyo mpamvu bavuga ati burya muriko murahomba uyo musore Yesu Kristo ariko arabatwara bakiriye ariko arabatwara abantu bogombye kwemera ibyo muriko murakora Mana yo mwijuru dutabare cyane iduhe no gutahura cyane dukora ibintu tuzi neza ko turiko turakorera Yesu Kristo mu by'ukuri tutariko turahiga mu bujyajya ni waba rero uri kurakora ibintu by'ubujyajya n'urubanza uri kuricira muri iki gihe benshi rero bari muri urwo rudandazwa rwo gukora ama YouTube kugira abacanga ama Facebook canka ama za TikTok n'ibindi kugira baronke ajya amahera bahembwa n'aba bantu bisi babishizeho kandi bisi ntabwo YouTube za TikTok n'ibindi ari ibintu by'Imana usibye ko Imana ibyungukiramo akeshi n'ibintu byazanye shitani kugira abantu benshi basamare no kugira abantu benshi bashireho ibintu by'urukozasoni muze murabe ni nabyo bifise ama subscribe menshi ni nabyo bifise ama views menshi gusumba abakozi b'Imana tuzi ko turiko turasambuka tuzana abantu kuri Yesu Kristo rero cuti yanje labaho hagarara neza ndakwipfuriza kwibera mu mwanya wo kuja mu rugendo rw'abariko baragenda mu ijuru reka tubandanye 19 havuga ngo ariko reka subiremo 18 nico gituma ishengero ryamusanganira kuko ryari ryumvise ko yakoze ico kimenyetso 19 abafarizayo boyamara bavuga bati nimubona ko ataco mwunguka kwanza nahavuze laba bose baramuhurumbira ngo laba bose baramuhurumbira
abafarizayo n'ishavu n'akantu ngo raba bose baguma bakurikira uriya musore ngo bose baramuhurumbira niyo mpamvu baguma baca hasi hejuru kugira ngo bice Yezu ubwo rero tuzoca turaba ukuntu Yezu bamwishe tuzofata bike kuko biba ari byinshi tuze tugira amajambo tuzirikana kugira imitima yacu irushirizeho kwegera Yezu tureke kwikuja mu by'isi cyane tugira ubwenge bwo kuba mu isi dukurikire Yezu Kristu ntitwisinga iby'isi kuko iby'isi birahenda n'iby'akanya gato mugabo Yezu we tuzomwamana nawe ibihe bitazoshira igihe azoba amaze gucira urubanza abazima n'abazoba bakiriye Mana yo mu ijuru ibahezagire cyane mukama bagirire neza mukomeze kugira karema nziza ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mutagatifu amen.